hari umuntu nabwiye ko ngiye gukoresha ikiganiro Daddy Face ambwira ati uramubaza Daddy Face na cyane ko hari abantu b'abarundi hari abavuga no mu ndirimbo zitandukanye ugasanga no Burundi ari mu gihugu cyo hanze mu gihugu atari Burundi mu diaspora kuko mu diaspora amaze kuva mu Burundi umuntu wese cyabo mu diaspora ugasanga ari kwa fakinga life akavuga ati nkora muri biro hariya mbega cyo kivuga ko ikinga Daddy Face mu diaspora wasoranye indirimbo na Nandi usora audio yaja ku rubuga rwa YouTube ariko mu nyuma tuza kubona yafuswe byagenze gute na cyane yuko ikiganiro nigeze gukoresha bambwe yuko muri mu biganiro kugira indirimbo ishobore kugarurwa ku rubuga rwa YouTube channel mbabare cyane ndakibutse ikiganiro ngenda kimari ni vyiza cyane gose kandi n'ikibazo ciza mu mbagije so kuba kijye gihe bijya bintu bibaye urubanza twacu dushingisha urubanza bagenda muri senare dufise abaririmbyi benshi mu gacu Burundi kandi bakora neza cyane ariko ku ruhande rw'iwawe washimye gucagura Big Fizzo why Big Fizzo kandi ari abandi baririmbyi usangwe dufise ducingi dufise nyinshi za Daddy Face novuga ko wakoranye n'abatanzania cyane paraporo y'abarundi kugi gukorana n'abatanzania cyane paraporo y'abarundi mbega abatanzania nibo bakorohera cyane kuruta abarundi Oy, umwaka mushashe mwiza bakunzi ba Star TV 257 we have the best exclusive news bamwita Daddy Face yakoze indirimbo na Amisamo Beto akora indirimbo ari kumwe na Dully Sax akora indirimbo na Nandi akora indirimbo na Big Fizzo indirimbo novuga yuko imeze neza bise Monica kuno munsi rero twamakira umugambi bwa Star TV 257 murabisi yuko we have the best exclusive news je anawaka kuba muri Amerika akaza mu gacu Burundi gukora vacances yavuze ati je sinshobora kuva mu Burundi nakoze naga featuring nakoze n'indirimbo sigira abarundi biwacu nakore igikogwa mu gihugu cyacu Burundi igihugu cy'amavukiro ndetse no yataye n'uruzogi hariya muri nori wacu hariya anye papa umeze neza yego meze neza cyane gose ndashima reka ndakuramutse mu bwami bwa Star TV the first time ariko si jambere dukoranye ikiganiro brother yego si ubwambere kandi ndabishimiye cyane gose kuri kano kanya mushoye kuma na cyane ko ari ikiganiro twakoranye nkikora muri Isaac TV yego cyane gose ariko twakoresha telefone meze neza ariko brother yego meze neza ndashima dakima ki Burundi ona gute kameze neza cyane gose yego hariya ngo twambara amakoti ariko tugeze ino sha dukura nyene kubera bahari yasanzwe ari imbeho ubu ari imbeho ariko ngaho yambira agashati gusa gasanzwe kaburi fresh kwana bariko baradukurikirana Daddy Face amaze ikiringo kingana gutana mu gihugu cy'u Burundi Daddy Face maze n'indwi 3 zirenga ndinga mu Burundi na cyane ko wavuze mbega indirimbo yo gukorana Big Fizzo uba panzi yo project maze gushika mu gihugu cy'u Burundi cyanye ukiri hariya wari wamaze kwipanga project nari maze kwipanga tumaze kwikora naje no gusa audio nyine yaraheze naje nashine ngaho dukora video gusa sigura yuko we wanditse uri hariya Big Fizzo nawaza kwandika indirimbo ari mu bisanzwe kenshi icyo abantu kenshi batari bazi iyo ndirimbo nari mfise inombero yo kurana na Big Fizzo nari nsanzwe mfise indirimbo zitatu muri izo ndirimbo zitatu rero nararaba ameze indirimbo zitatu zose ndibaza muri zose Big Fizzo ashobora kuja muri zitatu koje imbere yo gukora collab maza kwanza kuraba indirimbo nk'umusani ashobora gufitingamo simfa gukora kusindirimbo ari yo yose cyangwa gukora umusani runaka featuring dufise nyinshi za Daddy Face novuga ko wakoranye n'abatanzania cyane paraporo y'abarundi kugi gukorana n'abatanzania cyane paraporo y'abarundi mbega abatanzania nibo bakorohera cyane kuruta abarundi byavanye na management ko mfise management zibiri mfise management imwe muri Tanzania iyindi iri nga mu Burundi sigura yuko muri Tanzania irashyiramo effort cyane kurusha mu Burundi ni cyo mu Burundi yani ndasubiye inyuma kandi gatoya haje nyene indirimbo je murankora ndaba n'ubihe muri rimvi ashobora kujamo so rero twararaba muri zo ndirimbo rero namaze gukora kenshi byashigwa management turavye tubona na barimbo muri Tanzania Burundi abanaka nibo bashobora kuja muri iyo ndirimbo dufise abaririmbyi benshi mu gacu Burundi kandi bakora neza cyane ariko ku ruhande rw'iwawe washimye gucagura Big Fizzo why Big Fizzo kandi ari abandi baririmbyi usangwe dufise Big Fizzo kwanza no mu legend twakuze tumubona kandi most of us nyene yaratuinspirinze tukiri batoya nyene twakuze tumumva nyene mu bisanzwe so rero nari mfite indoto yo gukorana nawe so it's one of my dreams gukorana nawe so it's like my dreams comes true mbega vyarakoroheye gukorana nawe cyane yuko ushaka gukorana n'igihanganye gikomeye wahashika ugasanga uragize ubwoba ariko biri kose nawe nturi umwana umaze gukorana n'ibihanganye kandi bikomeye cyane kwanza ni vyangoye cyane gose kubera Big Fizzo rasanzwe ari n'umugenzi twese tunavugana yaraje no muri Amerika turamwakira so n'umutipa ameze neza cyane gose kandi akunda gushigikira abaririmbyi batoye biwe cyane gose afite urukundo nangere muri music industry niyo mpamvu rero wacu usanga rero bitagoye cyane gose dufise benshi bariko baradukurikirana na cyane hashobora kuba hariho n'abandi bantu batuye mu gihugu cya Amerika baba ariko barakubona cyangwa ugasanga ntibakuzi neza precisement mbega mu gihugu cya Amerika utuye he
yajenuye muri state ya New York muri city ya Rochester niyomba yeah. Aha nchambona hali za Dallas ariko ntihanagwe byegeranye oya Dallas ni kure cyane Michigan kama ni za Michigan zose ya hali ni kure gato aka Michigan si kure cyane naho tuba ariko Dallas ho ni kure yeah. Uko biri konse besho bashobora kuvuga ati mbega ubuzima bwa Daddy Fresh muri vie privé bumeze gute arubatse afite abana mu buzima busanzwe bwa misho sakora ibiki ya mu buzima busanzwe Daddy Fresh nyene ndakora music ya ngacangura n'ubundi buzi nyene bwo kwiteza imbere mu buzima hama ya ngabasanzwe ndubatse mfise umukenyezi n'abana nturaronga amahirwe yo kuronga umwana ariko mu minsi iri imbere Imana idufashe zo mwarifunze mu bwatsi katurindi oya so nivy'Imana gusa nyene so imisi niyagerege cyo kubwira tuzoronga umwana uko biri konse benshi bashobora kwibaza ati mbega Daddy Fresh yavuye mu Burundi aja mu gihugu ca Amerika bigenze gute aho hataraja mu gihugu ca Amerika yari asanzwe atuye muri quartier ya nagenda muri Amerika nesanzwe mba mu Kamenge niyo navukiye wabo akabenze ya hariya nyene niyo navukiye ya ndahaba nyene nk'imyaka runaka uku cangenda muri Tanzania nyene niyo nakuriye muri Tanzania hama cangenda muri Amerika ya umva byaroroshe kuva muri Tanzania kuko twararondera visa muri Tanzania biroroshe cyane ya byaranyoroye cyane gose ndi hariya ya uko biri kose reka rero tumushigikire n'indirimbo Monica bakoranye na Big Farious reka duha agapera gatoyi kugira abantu batarayumva bumva agapera na cyane cyane muce musimbira ku rubuga rwe rwa Daddy Fresh niho indirimbo iri tugende kumushigikira na cyane cyane tuyiduza amaviews kugira dushigikire umuririmbyi wacu mu gihugu cy'u Burundi Kanita naitika makopa kama ni vita kachita kinshika maposiposi yote insta yeah weni bingwa utowagi hata draw ndo maana mimi nakuita commando I wanna give you my love on you yeah uririmba igiswahili cyane bega kwandika mu kirundi biza bikugora cyane nka Daddy Fresh yarabona ngatwege twakuriye hanze cyane kandi twakuriye no ngayi Bujumbura kenshi usanga kirundi kitugora gato yuko ariko turakizi n'ururimi rw'iwacu turaruvuga ya ariko nibingora cyane kwandika ikirundi ariko igiswahili inco kinyorohera cyane gose kuruta ikirundi ariko n'ikirundi ndacandika yeah hari umuntu nabwiye ko ngiye gukoresha ikiganiro Daddy Fresh ambwira ati uramubaza Daddy Fresh na cyane cyane ko hari abantu b'abarundi hari abavuga no mu ndirimbo zitandukanye ugasanga no Burundi ari mu gihugu cyo hanze mu gihugu atari Burundi mu diaspora kuko mu diaspora amaze kuva mu Burundi umuntu wese cyabo mu diaspora ugasanga ari kwarafikinga life akavuga ati nkora muri biro hariya mbega cyo kivuga ko ikinga Daddy Fresh mu diaspora wacu ngira bivana n'ubuzima nyine bayahisemo bwo gufakinga kuko n'ubundi saba rundi gusaba fakinga live n'abasani benshi bara fakinga ubuzima cyane ugasanga hariya ngo akora akazi kabaye muga amaze gushika mu Burundi agashaka guhatarisha ora akazi kose kinjiza inoti nakazi ya akazi kose nyene kakwinjiriza amahera nakazi ushobora nk'aka business kawe ushobora kudandaza nk'itomati indagara nako nyene nakazi gusa kwirongera inoti gusa fresh gusa ubuzima bukabandanya kuno munsi wazananye na madame mu gihugu cy'u Burundi ya muri kumwe ni nuko unye ngo mutazana we yasigaye nyene ari ibindi bikorwa yafatiriwe n'ibindi akarakora hariye ngo batipe muri hanze ngo ma challenge ni menshi kubige oya bivana batuye mu gihugu cy'u Burundi oya ngira bivana n'abantu nyene kuno ariko barakundira nka Daddy Fresh oya je mustari nka Daddy Fresh reka kumurondera oya je focusinga nakazi gusa nabindi ariko mu message ora yaronka ariko kayihoze si ama message saha mu Burundi gusa no na hariya nyende hariya ndabira kubironka ariko kabanye ofisi sinombero yawe nyene ubuzi gusa nyene oya mbega mubanye gute nk'abarundi mutiyari mu gihugu ca Amerika na cyane cyane yuko tuba twifuza yuko abarundi aho muri hose mwerekana karanga ki Burundi mwerekane gwa rukundo rwacu rw'i Burundi ya abarundi kabisa bari hariya barakundana ya bakaza baragenderanira canke bategewe nk'imisi mikuru canke bari mu mubabaro bose barafashanya ya kinzo za kurunda akazi ariko gutwara ngo ama truck nako nyene ni sawa nakazi ngo akanota zo bari kenshi yego nako nyene ni sawa nyene numva ari abantu kenshi dukunda kwaga kambwira ati je ntwara truck akanota ngo bari kenshi bro ya sindabizi ngira wabaje kurabongira bagakora ko kazi nyine sawa sindabizi ariko hari umuririmbyi yitwa MT number 1 w'umurundi asangwa atuye hariya mbega aho birashika mukaya MT number 1 n'umugenzi turaganira hariho nawundi yitwa Baby Music Baby nawe nyine turaganira ya nibo bari imvi novuga nyine bari muri industry twama tuganira Baby sujya mu tipe w'ubwanwa bwinshi ya Baby ya nawe nibo batipe babagenzi twama tuganira tukaza turunguranya ibitekerezo bijanye na music industry y'u Burundi ya bintu nk'ibi baheruka gutanga ama prix ndetse baranatoye best diaspora w'umuririmbyi batoye umuririmbyi yitwa KB Boy benshi baranatangara bavuga ati nta nuwo twari tuzi kuri uyo baguha agashimwe gahereza umuririmbyi w'umwaka wo mu diaspora ariko gaherezanye
nk'agashimo ngira bivana n'ukuntu baba reka biriya byabariya bisunze tubireke ibyo yisunga Daddy Face yabari byo dufatira ko ntunabivuge kuri we wari gutora the best diaspora umuririmbyi yabikoze neza cyane nk'umuririmbyi yakoze neza je nobona sinzi ngira abacabera abantu kuno nimba indirimbo kuno yahitinze cyangwa kuno vyagenze nk'umuririmbyi wo mu diaspora kuno yahitinze ari indirimbo y'undi mutipe araho yitwa ya Fizo ya mutipe ya ndirimbo kabisa ya no ya mutipe ko ya ndirimbo yaragize neza cyane benshi novuga yuko bateye ivyatsi togwa rya KB Boy bavuga ati oya hari abaririmbyi bakoze turafise ba MT number 1 turafise ba Dojo San turafise abaririmbyi bariko barakora neza ya ariko uyo nozenya KB Boy nimba baramutoye ngira ari ivyo bari bisunze sinzi rero ivyo bisunze rero abo bantu nizo award ya kuko nizo award nige bazitangaje sinenda bizi sinenda nzi ahubwo byinshi naje kubyumvira nga ko ari award batanze y'umu diaspora nazo narinzi MT number 1 no musaraje ni muri 2020 vers 2020 canke Daddy Face araje no munsi mbega tukwitege ryari kuzogaruka cyane cyane kubwiyo ushobora kumara imyaka byose ukubona oya ubu sinzomara imyaka uko ibikorwa byanje niko ndakora cyane so ubu nzoramara nyene nk'umwaka cyangwa amezi runaka nkacanza bizovana kuko ari ibindi bikorwa nyene tuzoka turategura nyene tuzokora nyene nko mu kwezi kwa gatandatu kwa kane bizovana ni corona kuno izobikira genda uko biri kose ari aho wifuza ko abarundi bashikana umuziki wawe hari ico wifuza ku barundi na cyane cyane ko waje muri vacances ariko ubu ni wo mwanya wo kubegera nuwo mwanya wo kugira ico uvuze ubona cyane ko ari benshi badukurikirana ego Star TV nyene barayikurikirana cyane gose so niyo ndi hari amahanga no nyene ndayikurikirana ya kandi ni mukomere kabisa mugiye mukora neza kandi mukora nafifatamo neza muteza imbere umuziki wacu w'u Burundi so cyo babwira nyene abarundi cyangwa n'abafans b'umuziki w'u Burundi nuko bashigikira umuziki wacu kwera tugashika ku numbero twihaye okay andika Daddy Face amatuje kumushigikira araza kwandika D n'urudome A na D zibiri na Y Face ni sura F A tena E Daddy Face yego mbega creation y'izina Daddy Face yavuye iryo zino kuntu ryaje irakoze cyane kumva ico kibazo ciza gose kandi ico kibazo abantu bama bakimbaza kenshi ukuntu iryo zina ryaje Daddy Face urumva ni isura ya papa uriko uravyumva isura ya mutama jero kuntu usaje sano wari umuhisi wanje papa sasa rero kuntu vyagenze ari umutipe ari umuzungu umunyamerika twara twigana ku ishuri sasa rero ari muri Amerika ari kuntu toza turakora ama homework tugakorera hamwe dufashanya dufashanya hamwe so rero aje muhira rero tugakorera ama homework hamwe turi muhira ku rukuta nene nasize ifoto yari umuhisi papa ya mutamiri haje agaca bagacabona ningi afoto gacabona we murasa kwera mbya yabyo ni mutama murasa cavuga ati oh that's your dad ngabya hey that's my dad oh your face look like your dad so aho yambona wose cyama mugara Daddy Face basanva akazina gafise swaga rero cyadaga kuntu konyene ndagusanga nyene wa Daddy Face ko yamamagara Daddy Face naje ndagafatira aho nyene gusa cyarangura kwiyita Daddy Face uko biri kose Big Fizzo hari nibazi ko yagufashije ku promoting indirimbo yawe na cyane yuko ushobora gukora featuring mbwa bivanye n'umuririmbyi ukoranye nawe ugasanga naco bariko baragufasha cyo nico kabisa ariko mubiravye Big Fizzo no umuntu kwanza afite urukundo cyane gose akunda kandi n'abaririmbyi kandi akunda gushigikira abaririmbyi bato bariko baraduga b'abarundi ariko amato ansumira ngo araba adafashe oya Fizzo barabesha cyane Fizzo no mu underground atamuzi aso indirimbo Fizzo arayipostinga kuri stati yiwe na madamu kurikirana cyane gose arasupportinga cyane gose no muririmbyi wa hehe Fizzo arasupportinga nico kintu mbona yereka karorero twega abaririmbyi bato ibiwe yereka karorero keza na cyane ko asabwa urukundo hagati ya Big Fizzo na Sadbi hoho ico kivuga kwiki sinzi ko bafitaniye beef navyo nzi ivyo beef ariko kenshi biravugwa na cyane ko Big Farious yamavuga byinshi bitandukanye dukundane ntagira abashigikira cyangwa abashigikira bari ivyo nivyo nari ngomba kuvuga ku rukundo hagati yacu twega abaririmbyi dukundane ko ngaha mu Burundi kuva ngishika nasanze atarukundo dufise kuko urashobora kurondera umuririmbyi kugira mukorane collabo ukacusanga kubwiye ibi bitaja nibize ukacusanga na rukundo ruri hagati yacu twebwe abaririmbyi kandi byari bikiye ko tuza turashigikirana nakakoze ikintu runaka tukamushigikira nakaso indirimbo kanaka tukayishigikira tukayipostinga twese tugasupportinga twerekana gwa rukundo niyo tuzoshika kure ndashobora guha akarorero nk'aba Nigeria n'abaririmbyi bashigikirana cyane gose na niyo mpamvu industry yabo iri hejuru cyane gose reka ndagushimire ntitwayaga byinshi kuko zagusanga tuko turarambira abantu na cyane turi muri promotion indirimbo Monica yasoranye na Big Farious tuje kumushyigikira rero agira indirimbo bandanye kuduza ama views na cyane duteze imbere abiwacu ego nabandi tushaka kubaraba ariko umuziki wacu tuha agaciro kuruta wabandi ego cyane gose kabisa agasunika rugi brother agasunika rugi no babwira nuko gusanda bakunda aba fans
abafanzi ba Burundian Music n'abafanzi ba Star TV turabakunda cyane gose ahubwo nimwibagire kugenda kugira subscribe kandi mubandanye mwirongera nyene biganiro vyiza bivye kuri Star TV ni TV kabisa itavyorosha ivyifatamo neza hani wacu kandi babandanye vyifatamo neza guteza imbere umuziki wacu w'u Burundi kandi rero namwe mushigikiye umuziki w'u Burundi nuzotuma rero tudushikira ku ntumbero twihaye utene imbere brother ariko tensorite yari yadushitse muri Amerika cyo dudu video gato duposte yego cyane kabisa na kibazo yego iPhone tafute mutiko karibu yao ukifanya insolite ananitumia na iposti ndio na Daddy Face akifanya insolite huko kama anashika mzungu wa watu kule ufikuna nitumia ni posti oya none hivyo wapi kabisa je sikomeze jemba nite haja utensolite tiwanyu ujya ndaduhomba ngimona niyumvira ati none utensolite twabada no turonka gute ndaduposti zote za Big Fizzo na basatubi na banani tunazipata tunaziposti ariko neza kwenu sasa ariko namwe nimuze murapostinga gusa utuntu tubi gusa muze postinga oya baruta insolite tujyo reka nagushimire brother okay murakoze cyane Imana banena amina cyane okay ko biri kosi ni Star TV with the best exclusive news tuje kumushigikira ni Daddy Face tuje kwanda sabone bwa tubandanye kubona ibikorwa vyiwe na cyane cyane yakoze indirimbo nyinshi ariko ndasubira inyuma gato yari kibazo nari nibagiye wasoranye indirimbo na Nandi usora audio yaja ku rubuga rwa YouTube ariko mu nyuma tuza kubona yafuswe byagenze gute na cyane cyane yuko igano nigeze gukoresha bamwe yuko muri mu biganiro kugira indirimbo ishobore kugarurwa ku rubuga rwa YouTube channel mbabare cyane ndacibutse igano ngenda kimari ni vyiza cyane gose kandi ni kibazo ciza mu mbagije so kuva kijye gihe bijya bintu bibaye urubanza twacu dushingisha urubanza bagenda muri senare ubu urabona nkuko mubizi ibintu vya senare ni ibintu bigenda buke cyane gose ariko biracari muri senare so urubanza ni gwaruca bakazodutunganiriza tuzobamenyesha mbega Nandi ntushobora kwibaza yuko indirimbo barayibonye aza kuyakira nabi na cyane yuko mu gihugu ca Tanzania biravugwa yuko umuziki wacu atagaciro bawuha nkuko bahuye wabo nivyo bashobora kuba ko atagaciro bawuha muziki wacu ariko muri bamaze kwemerana ko mukorana indirimbo aba deja haja kanoti ko wari wagatanze wagashikanye sikuvuga ngo ivya kanoti cyangwa ibiki kwanza muri bamaze kwanza kuraba na talent ya office akumva ni indirimbo yiwawe office ni numbero yawe ugomba kuyo ndirimbo anizoshika indirimbo yarandyohera gato indashaka dushishe ko gato basi ku bantu batayibona ku rubuga bumva ukuntu yari imeze ariko urayibuka nayo ndirimbo imeze neza tugende kuri imeze basi igitero jidai shuka chini acheche mina pagawa uwe makini makeke ongeza dawa unanirusha rusharo unanikosha kosha vyo tunavyopendana tumeshibana muda mwingine unanikosea naona bora nisamee ili bari joshe basi tuyihereze ubundi muririmbi Nse mugenda muri jari ritime basi tagusavye indirimbo basi zo tumuyiswana nundi muririmbye ariko ya yindi nyene basi ritime janye tuzora bukuntu zo tuzikora remix birashoboka tukatugira remix n'umurimbi ngayi wacu mu Burundi navyo nyene indirimbo zo biryoshe indirimbo ari meze fresh indirimbo ari ryoshe ndetse nanakunda cyane murakoze cyane gose ko mwayikunda reka rero tubasezera ivyo navyo mwari muzi urumva je nka Starboy nari ndabizi kandi ndibaza n'abajournaliste bake mu Burundi babizi ivyo onye mu bantu maze gukorana baba bari kubajije kwanza kibazo ntibakimbaza cyane gose nacyo bari bibuka ngira hindi bari bavyibuka bwo wewe Imana bayesagire cyane rero aho muri hose tuje kumushigikira jewe tumureka kunshigikira ugatumura ureka kura ibiganiro vyiwanje ariko no mu Prada mushigikire uko bavuga ati fasha warafashijwe ufise umutima wo gufasha Imana ntizokwigera ukwibagira reka rero tuje kumufasha turaye ibikorwa vyiwe vyose yakoze yakoranye n'abaririmvyikazi bo muri Tanzania Amisa Mobeto umuririmvyikazi ameze neza cyane mu gihugu ca Tanzania Duri Sax muri legend muri Tanzania yakoze byinshi bitandukanye ndetse yaranakoranye n'indirimbo yo muri legend mu Burundi bakoranye ariko ntirasoka ariko biri kose izosoka tuzoyibona Imana ibahezagire bye bye ciao ciao twaje